Nimba wawuzi ukina genda ukine naso baby K. Yo my people, nizere nyene ko meze fuweshi sana. So like you see the King 521 Tagwan, my song professional on the microphone. So behind the camera with my big blow no photograph. So kiganiro ni new live show. Kimwe mu biganiro ngenda ndabazanira pano bantu batipe bano bahiti maker baba bariko barakorana ingufu zidasanzwe kugira ngo tubashe guteza imbere no entertainment yacu ya +257. So umutumire turi ku muno musi guys, narababwiye yuko atako ntazokora kugira ngo ndabazanire pano banyempano kugira ngo mugume mubona yuko ino industry yacu ishigikiwe kabisa. So rero narateba reka mvuge ati 1 2 3 raise cool, welcome in our channel my big blow. Kabiri gatatu akapera cubabwira amazina yanyu. Ya ndi mu gikoni cha muzika ndiko ndahadomeka na chana za kusikika Burundi paka Afrika guma nandika nkabikora nishaka Fabrice na Boniface bakaza baropoka baporomoka bazana ubujambo bunuka rap mushauri soka irakubita imbwa zikamoka ndashona ibifyondo bigahona iraps bwana wallahi irahana aho ciye bakurisha po nongereranye nabo badogo bakiri kuri po ya man Claude Muramuskia Fabrice na Boniface bara bombo kla na bombo kla narabwiye kazi nzobazanira abantu banyempano cena ibintu byinshi nzovuga ariko gusa impano zabo zizivugira. Twagiye amazina yawe ngo ninde kubasa kuzi. My name is Baby Cage. Baby Cage. Best rapper, guest rapper, monster rapper. Bombo clad. Chigisiguri kinone kamani. Ujye jamani. Kazi ano barafere bazona twica. Man, urumurapera kazi. Choranyemeza urabizi. Je narumvise indirimbo yawe ndavuga ati mpano umutipe cyanga byakunda ntegereza kumuzanira abakunzi ba Blessing Talk TV. None umunsi washoboye gushika mu bwami bwa Blessing Talk TV. Reka nongere mvuge ati welcome my big blow. Big up. Wavuze ngo ninde? Baby Cage. Baby Cage. Baby Cage. Reka ndakwitwe yuko uri upcoming. Umwe mu ba mukwaruka rushasha ruko rakorana ingufu kugira ngo rap ndundi bayishikane ku yindi ntambwe. Baby Cage amaze igihe kingana iki muri no industry? Je natanguye muri 2021 niho watangura kwinjira studio. Yego 2021 uza gushira indirimbo yawe hagaragara ryari? Iyo 2020 yari kundi twari kumwe nk'abajinye ne twatanguranye. Turakubitanye n'ibikorwa bishikanya ni byinshi, ibikorwa bishikanya 6 ndavuga nanje reka nangure gukora by'iwanje. Waje gutangura ivy'iwa mu cyari? Ivy'iwanje nabitanguye 2024 cyo mvuga reka nangure gushira by'iwanje hanze. Uno munsi Baby Cage kuva atanguye kwikorana amaze kuba akora ibikorwa bingana iki kubwe? Aze gukora ibikorwa bibiri. Yego. Nivyo maze gushira ku rubuga rwa YouTube. Maze kure kuri imwe. Mugabo ngira ndekure yindi ya kabiri rero. Dusubira inyuma kidogo. Baby Cage cause why ari umurapper? Kubera ikari umurapper. Baby Cage. Kubera ni impano nisanzemo nyene y'uburap. Niki kintu cyakubwiye yuko ufise impano y'uburap? Je. Kubera nabitanguye nyene nkiri umupeti. 90 akivumye ziya ngoma za 90 kuga. Gato muza 90 wakunda. Let's go. Kuga mugenzi wanje 90 aragarutse kuyapitishaje ndamutese sana aburu ku bitugo ngenda mu noboro zose nk'iwekenera urubugu ipapo mode mujanza mwambika imita. Ati 90 akiririmba ukiri muto nkiri umupeti twiga nyene ku ishure batubwiye urazi ko ku ishure muri primaire aragera amasaha bakababwiye yani examen yo kuririmba
ugacubatamo rap ninjiye nanje naca kubitareza native kabisa haba mu nyuma waje kumenya gute yuko nawe ushobora kwandika umuziki wa rap ukumva ko abantu ushobora kubemeza kamana cyatanguye gute kugira wumve ko nawe umenye yuko ufise impano yo gushobora kwandika rap muri 2020 ageze ahantu kubera braza we wanje jararirimba nawe yagiye muri show tugiye hamwe yagera ahantu nyene tukamubwira reka natuge tukubite tugakubita paka ndibona sinoguma ama freestyle ndavuga reka rero ngore kwandika rero nangure kwandika by'iwanje ace nangura rero kwandika kubera iki wache kuboneka muri entertainment hateba niyihe mpamvu yabitumye utabonese before impamvu n'amahera urabizi ko bigoye ibintu by'amahera impamvu n'amahera kabisa kubera n'ubu n'amahera gusa ndashaka kubwire abakunzi bacu abantu bose bariko baradukurikirana bikeje n'itsiye ntambamye muhura nazo intambamye tuhura nazo ni nyinshi zigoye kubera ahantu usanga ugiye abantu kubera nka tubwe abanda twe turisabira kuririmba abanda rumba twe turisabira kuririmba sometime ugabo ageze ahantu natwe barabona impano nisabira kuririmba gute shaka muri show yani badushiremo natwe turirimbe mugabo arageze ahantu kweri no muri show baratuhamagaza bagatuhereza nyene bugari kubera abantu inambo tuguma dushikako ni uramaze gushika ukaja muri show performing simwe sikabiri kweri ushaka kuba star sasa ni pole pole ibintu birarondegwa ni bukebuke kabisa kubera ari umunsi nyene bizoshika bibe serious nyene Baby Cage arakoze music arakoze indirimbo yiwe ya mbere arayishiza ahagaragara feedback z'abantu zavuga gute abantu feedback z'abantu bumvise umuziki wawe inyuma bavuga gute bivanye n'uwo muziki wawe bambwira ko nshoboye nyene ko nogira esprit ngakora n'ibindi ndashaka umuntu w'agaciro wari witeze commentaire yewe ku iyo ndirimbo yawe utubwira amajambo yakubwiye n'uwariwe umuntu w'agaciro kuri wewe wavuga ati uyu muntu mu bantu baravye iyo ndirimbo yawe uvuga ati uyu muntu nari nkeneye kabisa kandi byarashize ni benshi kubera je nk'abagenzi banje benshi nabone bararirimba kuri barabonye igikorwa baravuga bro bombo clad ko urashoboye kabisa gogira esprit muri commentaire biramaze gushika ugahura n'umwe mu basitari bamaze kugera kure ni benshi tumaze gukubitana n'abamasho like nkande like rap n'abandakubesha nkande nkande mumaze guhura bari no tumaze gukubitana isho hamwe ari akabari kamwe kari mu Gasenyi kitwa Bujabar mwarakubise show hamwe na Rinoji n'abawizi uramaze kuronka feedback z'abastari bakomeye amajambo bakubwira abasitu twahura basitwicarana hamwe mugabo we bantu gusa mu birori masho nene twaba turi kumwe nyene muri affiche kubera iki tutakubonana n'abandi bastari bakomeye abastari abantu zino ibintu by'abastari ko bagara wanagara sana yani wanagara wanafikiri kama na utafika fasi yani kwa SP yako na mdogo mdogo utafika kubarisha ikae pamoja muongee fresh man cyo ukikubita freestyle genda kwemera urabizi man abantu barindire kukumva ni benshi byatanje abakunzi bacu badukurikirana ni benshi kandi baba bazi yuko buri genda bazanira ibintu vy'umuriro sivyo yego ikintu rero nshaka tutarabarambira kamani ndashaka ubatemu atakwitinya kabisa freestyle ibisazi 1
2 3 let's go. nimba wuzi ukina genda ukine naso baby cage ndi muri haso zanye uburofa ndakumena amaso uyu muziki undi mu maraso ndi muraso w'umusirikare byanje ndabikora kare muno game jamamare reka ndabashire muri pari dusare Mano uratura dusondetse man gishaka dutemo neno dutemo kabisa ana dusondeka papa yangu let's go. yeah asiwe juru nambaye Gucci baby tubikure mu magambo tubishire mu bikorwa tubikure mu magambo tubishire muri action baby come to bedroom to wash fire baby come to bedroom to wash ndum iki chana niso isura ni bon inyuma ni bom bom ananipa shosho tunawasha moto wendo wangu wa ndoto nikubatie iyi baridi ya Toronto tuzae watoto Pombo Club. yeah Mano rakaze man sasa jua nino ya hit iti ni hatari mzee, iti natafutwa. Sasa ndio tunaitafuta lakini ni pole pole iti takuja. Ndishaka kukubaza kino kintu iyo ukoze umuziki murabizi muri studio ngo bariha n'amafaranga menshi unaona ukachukua umuziki akisha watu wasufuatilie vinatuumiza bro, vinatuumiza. Tunatumika mziki mu studio vitu vingi tunakutana navyo na mahera menshi tukonsoma kweli muziki muri studio ugashikayo warisha mahera y'amabisi nyene uriko ragendayo ugashikayo mu DJ akakubwira subira inyuma ndogaruka bazina aba DJ baba bishakiye bajya aba star nyene batuboye nyene kabisa urumandi kamengi nyene arakubwira nyene kandi ugasanga nawe mahera warakore uyaruhiye hata apiga kiyede apiga mabiyede bitu bigano na kimbe bro mimi shaviduraga ni hatari mwana. Jua muziki. Jua muziki. Unavidura. Ndavidura mugo kubera ndonga mahera yo kugenda kugura umuziki. Akisha unaona gushika mubaya ugacukora indirimbo abantu nibarabe nibashira ko ni like ni hatari. Na promotion bikuwaye. Promo. Promotion ko na turonga kweri mugabo. Nyene kubyo tumaze gushika ko tumaze kubita kwa masho kandi bagaduhemba marakwiye nyene gitangura nyene ugahembwa nk'ikidesa bro bawakoze baguhembye nka tesamire kabisa ko barapkami ngo bawakoze wariye wanyo bro ahubwo abantu bahora bafata nko star sinzi kwa nini sasa uko tawarabemeje mukota kweli andwe ni wewe mwenyewe bitugira ingufu nyaho kavuga ateba ariko inoshika kubera maze kuduga muri stage imwe n'abari noji bamaze gushira muri afishe bagasubishira kubera n'abandi ba star bagara oji umusani ati numushire ko muri afishe mu mandike kwizina gusa mugabo tuwera amasura barashira ko brand nyene kubera nyene ibikorwa tumaze gukora kabisa niye murapere bifuza guhura naho kabana je Boniface Bface na muponzi kwijya face je ndamwenyera kuri yani wawishakira wijohereza imbuga Bface uramwemera Bface ndamwemera kwe kabisa kozi wayo mwemera niye mpamvu Bface arazi game sikuvuga ati numurapa nyene yarengeje irugero ya hatari mugabo arazi business arimwo urifuza guhura na Bface umaze kumwandikira kamana urabona abastari nabo mwandikira message nka 10 ebana akagara hatari ndashaka tugaruke kwanza kuri no ndirimbo yawe yitwa gute hari indirimbo yanje shasha ugira uri kure kugira ngo celebrate yitwa celebrate gucelebra nyene kabisa kwiri ki wayise celebrate kubera yo nayo kubise kuboha amashongo bita nyene abantu bikanezereza kubera usigaro nk'akantu kubera umuziki nayo make nabona abantu cyavuga reka ngubite celebrate yo gucelebra nyene niba atari banga kubakunze urashaka kubabwira akantu gato muri celebrate
kugira ngo bagire amapeti yo kuja kuyiraba kuri channel yawe. Celebrate. Celebrate ni ngoma nziza nyene wumvise nawe uri kumwe n'abajivi wawe celebra nyene ni gucelebra. Ni piano. Ni piano, ni ngoma piano celebrate. Wagwan bombo clad tumeshona paka mademo anashoboka. Wewe nanuwa uko rasta. Sani. Fanaona ni Taff. Mimi na Taff, Taff yani toka long time kweli. Ule brother tukao tunakubali. Kabisa. Paka na hivi. Ndashaka ubwire abakunzi ba Blessing Talk TV abakunzi bawe imbuga zawe zose usanzwe ukoresha ku rubuga rwa YouTube channel. Imbuga zanje amazina iki icyo uvuga ni imbuga ukorerako. Imbuga ni YouTube. Ugiye kundondera ni Baby Cage. Taff. Baby Cage. Taff. Ani Taff mugangi wo mwikota. Kabisa. Nijyo zina jya ukoresha kuri YouTube. Facebook nayo ni Baby Cage. Nta zindi mbuga ukoresha. Nizo gusa. Facebook, YouTube, kuba mushaka ni Baby Cage. Nizo mbuga asanzwe akoresha ku rubuga kwiwe rwa YouTube. Indirimbo Baby Cage ku bantu bariko barakurikirana kino kiganiro ndabizi ko abari benshi kandi ndabizi benshi ngaba amaze kugukunda avuga ati umutipa ararenze man. Ndashaka utubwire indirimbo yawe ku rubuga iraca ko ryari kamana. Vuba ndi mu kuyishirako kubera ubuntu bw'uburyo bw'amahera. Ibintu by'amakrip urazi ko bitora amahera yeba. No mu director kumuriha ibintu byo. Vuba kweri bazoyibona. Kabisa. Yo my people. That's abari ko muradukurikirana ikiganiro nibe so mwamvyumvise indirimbo vuba iraja ku rubuga rwa YouTube so ni Baby Cage dusanze turi kumwe yababwiye imbuga ziwe YouTube channel ndetse na Facebook akoresha ni Baby Cage Taff. Ni Baby Cage Taff. Nizere yuko ahuri hose uza wamaze kugenda gufollowinga zino mbuga kugira ngo tubandanye duteza imbere zino mpano z'Uburundi kuko nibwo Burundi bavuga ari ngo nibwo Burundi kabisa. Imbere rero yuko ikiganiro tukimarira ndashaka kudutsemwa akantu ucugira ko usaba abafanzi bose bariko baradukurikirana nimbo basaba kudufollowinga nakajambo kamwe tugira ati big up sana. Let's go. Wagwan bombo clad tumeshona paka mademo anashoboka. Kila mtu na demo wake. Paka chini tunaserebuka dance skata kuna matata gwata kula bata bomba stike we upima zana tunywe. Akajambo kamwe ko bakunzi ariko baradukurikirana. Akajambo kamwe ko bakunzi banje abakunzi bwashano ya Blessing Talk TV. Ya Blessing Talk TV turabara mukije neza kweri mudufashe kutufollowinga kubera ndiko mweje nyene sino bishobora mugo turi kumwe na mwebwe birashoboka kabisa. Yababwiye ati turi kumwe twese birashoboka so nizere yuko uzo wamaze gukora subscribe, share, comment kuri channel yiwe ndetse ukabutarakora na share kuri no channel bandanyo ba wabikoze hama nizere yuko tuzohura mu kindi kiganiro vuga ati bombo clad.